Ryoshica indirimbo yavugishije n'abantu atari bake. Jewe rero muri make mwarakoranye indirimbo imwe na Young Baba nande tailo boy. Shaka munji agakapera muri babiri nyene mwatsi mucanwa twumve nyene. Si uko none mani sawa ku ndirimbo imwe mu mwarahurije ko canke mugabo uradutunga naho twajugwaye sinzi nibisanzwe bari umutwe sano wakiza hanyuma kapera no ibaha gusa ntabwo no ibaha ku indirimbo nshasha oya nshaka izo be supply iyo ariyo yose nta ngorane ndo bana nakoranye na Young Baba ego okay. Najua walioleta lawama walikuwa watoto wa mama, eti tailo hautavuma na muziki wakakuma, walotaka nisiendelee eti nisione mbele. Leo nawambia bye bye bye. Niite tailo boy au ufundi wa kazi, japo kole mimi mkali oye anapenda kazi. Fanya kazi maana kazi ni kazi, ukifanya kazi utapata burudani. Nilipoanza kuimba wasinipenda eti tero unacheza, ila leo wameanza kuvimba eti una hela ila unajipongeza. Sio kwamba najipongeza, mimi nina kipaji yeye unaishi ya kucheza, ila sisi tunaenda na wakati. Punguza maneno ongeza matendo, kwa hii njia ya muziki tukuwe na upendo. Asante sana punguza maneno ku bantu batumva nk'ururimi rw'Igiswahili gabanya amajambo kuri ibikorwa suko none erekana ibikorwa nitube nka babandi bamapupa wanasema lakini kazi hakuna kazi lakini maneno ndio mengi sana kuliko kazi. Sawa. Lakini fanya kazi maneno baadaye. Kabisa. Wewe nasikia kama uko na sauti kama sijui kama Diamond, sijui kama Alikiba, tena uko Mkenya. Haya, mimi niko na sauti yangu mimi peke yangu na mimi hivyo. Alafu kitu kingine mimi sio Mkenya. Mimi ni Mrundi, watu wajue mimi ni Mrundi lakini sijabahatika kuzaliwa kwa nchi yangu ya Burundi. But mama yangu na baba yangu ni Mrundi. Nimezaliwa huko, nimekulia huko, kila kitu kilikuwa huko. Nimezaliwa huko Burundi au Kenya? Nimezaliwa Kenya. Burundi nimekuja hivi sasa. Tangu nizaliwe nimekuja kabisa. But mimi ni Mrundi, asili yangu ni kabisa. Sisi tunajua kama Mrundi ndio kusema lugha ya kwetu. Lugha na tabia najaribu neno kega kena vuga. Ati ndajaribu kega kenda vuga. Nuko rero ngira murumvise ibikorwa bishasha bya Tailo Boy muri indwi atubwiye ko twiteze igikorwa gishasha kandi ibikorwa kizozana na video. Keshi rero murumva ko intambamyi abasane bahura nazo abari nyinshi muri INAMUJANDI twaravuze ati reka tugerageze ngira aha rero twicaye mubona turi murabona ko kanatiri geza ni kwa Tailo Boy ntapanze n'umusitari yiyemera navuga kandi ari umusitari ariko arakora ibikorwa muri iyi minsi kandi yasohoye umuziki yawiyumviriye ko yitonze kugira umuziki wiwe uze ari kintu kizima. Natwe rero twagira rero duse nkuko tuko turaja ku musozo ikiganiro cacu dusa nk'abaterera baje imbere. Tailo Boy uri mu rukundo akaboneka kajambo dukunda kubaza rimwe rimwe. Jewe ndi mu rukundo. Ego. Tailo Boy ari mu rukundo nk'abandi nkuko abandi basanzwe bari mu rukundo, nibaza yuko mu misi mikenya nkeko zotwinziza ahandi ibyo ntabwo ari byo kuvugira haka kanya. Tuvuge rero nk'uburahuye n'umukunzi wawe urashobora abasani benshi nko warateguye akaririmbo uririmbira umukunzi wawe. Ubibona gute iyo muhuye n'umukunzi wawe urahare kandi muhoro muririmbira? Oya kumusani ni kawaida kuko n'umuntu asanzwe uramuririmbira rero umukunzi arumva n'ibindi biri. Ego. Hari rero abantu benshi bakora umuziki bakawufata nko kumenga umuziki sakazi kubwabo ukavuga karakazi. Ni yihe manuro woha abaririmbyi bameze nkuko? Gusa mu bisanzwe umuziki n'akazi. Iyo ugiye gukora umuziki ubona ko atari akazi uri urabyonga kuko ntacyo uri gukora ikintu utazi. Niba usanga baririmba ibintu bitagira n'impanuro bitagira iyo biva niyo bica. Yego. Nibaza yuko iyo abantu bariko barakora umuziki ari akazi hari akamaro kanini kamariye gusumba nkuko mumva Tailo ariko arabivuga.
nibaza yuko rero nka INAMUJANDI TV ntaje twakora kugira dushikirize abanyempano canke dutanga ibiganiro biryoshe kandi biryoboye. Tailo boy ngira muramwumvise ingena ariko aravuga n'inshuti yiwe uyu nawe yatubwiye yuko ati jewe ikirundi ndajaribu kuko ngo ndi umurundi mugana navukiye hehe navukiye muri Kenya. Wo kugira nk'uburamutse abarundi wabaramutse mu kirundi wo baramutse gute? Mwiriwe mwiriwe ndabaramukije ndabakunda cyane cyo gituma nagiye ndabaramukije n'igihugu cyanje ego murumva nawe rero ingene atarabaramukije n'igihugu canje. Hari abantu bagenda imyaka n'imyaka bakaguma hiyo bacavuga ati igihugu canje cy'u Burundi sinzo kigaruka mu mugabo yavuga ati jewe n'igihugu canje navukiye muri Kenya kuva mvuka n'ubwa mbere ngeze ngaha mugabo ndaryohewe ko nje kubona mu gihugu canje cy'amavukiye. Tailo boy nibaza yuko ejo canke ejo tukasubira kugukenera kugira tubikoba cyawe gishasha turabe kigeze nta kibazo ngorane kabisa ndahari. Abafanzi bawe tubabwire gute igikorwa ryari bakurindanye igishika gusa bitegure kuri boom sasa kiraje ati gisaso rero vuba mucitege tugushimire cyane. Mgeni na wetu tunakuona kama leo tena nafurahi na mimi nafurahi. Sijui kama pako nini naweza kuambia kwa ndugu zako wako hapo Burundi. Kitu naweza waambia nimeona sana kuna watu wengi wako na mchezo sana kwa muziki. Ati muziki hata kabla hujafanikiwa unafaa ungangane kwa sababu hivyo venye unaendelea kungangana ndivyo Mungu anaendelea kuzidishia na utafika mahali. Kabisa. Sasa ukicheza kwa muziki hivi unajua muziki kuna vitu vingi sana vinaweza kufanya uache muziki. Sababu kuna hata wengine wanakosa pesa za kurekodi. Unakuta hakuna wimbo nyingi, hakuna kipaji lakini hana pesa za kurekodi. Kabisa. Au asivunjike moyo. Mimi ndio nazaomba wale watu wa kusupport watu. Wajitokeze tu kuna vipaji hapa Chibitoke. Kabisa. Murakoze cyane bakunzi ba INAMUJANDI TV nkuko byama kuri micro mwari kumwe na Eric Manirambona alias Mapata kuri kamera mwari kumwe na Ori Orfe. Ciao ciao.